Kongo ndahamaze imyaka 6 muri province ya Okatanga ville Lubumbashi. Ibiro byanje bikaba biri Kibembe, abari Lubumbashi cyangwa abaciye Lubumbashi barahazi. Nkaba narungitswe baha gukorera Kongo na une organisation allemande bita Pain pour le Monde, service protestant de développement. Akunda kurungika abantu mu bihugu bitandukanye. Nkaba nkorera église évangélique luthérienne aho Kongo. Muri iryo shengero rero fasha abakenyezi n'abigeme bagiriwe ivyamfurambi, violence sexuelle, ari kubahoza ku mutima no ku mubiri. Kwigisha n'abainfirmier ngene bubungabunga amagara yabo bagiriwe ivyamfurambi, yaba ku mutima canke ku mubiri. Ndi umwe mu bagiriwe ubuntu n'Imana. Amen. Ndi umwe mu bo Uhoraho yakuye ku nkengera y'urupfu. Narapfuye ubu ndi muzima. Amen. Iyo nezerewe rero jewe ndarira. Iyo mbabaye nawe nyine ndarira, ariko no musi ndanezerewe. Amen. Ndanezerewe vyishimye ababwira uko ringana. Yego. Imana yanyeretse urupfu. Naragiye n'abana b'Imana, naragenda ndwara. Numva ijwi ry'Imana, ndumva ijwi ry'Imana. Imana ngira ndababwire ni Imana yanje, ni Imana yanje. Twihuriye neza, si ya Mana twumva bavuga ya Aburahamu, si ya Mana ndababwira ya Isaka, ya Yakobo, si Imana ya Abednego. Jewe ni Imana yanje twihurira mu gihe kitoroshe. Ndayibonera neza, numva ijwi ryayo neza, ndayumva. Yego. Nakijijwe no kwizera. Amen. Kuko narinzi neza nakekeranya ko Kristo ari umwami n'umukiza. Yego. Rimwe mu mwaka nama ngirisha examen general, nkipimisha, hama barampamagara aho nari mu Budagi ngiye kuruhuka. Ngiye kuruhuka atacyo kurwara bindimo. Hama ngiye kwipimisha nza numva barampamagaye barambwiye ko ampoye indwara idakira. Yego. Ya kanseri y'ibere. Naho numva umubiri atacubaye, naho numva nkomeye, ngiye nkomeye kwa muganga, numva telefone ngo ngaho nguraremvye. Yego. Iyo ndwara mwumva abana b'Imana n'Uhoraho gusa, n'Uhoraho ayikiza. Amen. Nta na kimwe numva, nta kumene ku mutwe, nta na kimwe numva. Yego. Sinka kurya mwumva umuntu afise malaria, amene ku mutwe, afise fièvre, canke bagiye afise diabete ubona banyoterwa. Ho iyo ndwara kanseri nta na kimwe ugenda kwa muganga uri muzima. Bana b'Imana dusenga, dusange umusaraba. Ibidashobokera umwana w'umuntu imbere y'Imana birashoboka. Ntabwo nagiye nsezeye. Abagenzi banje baba mama nababwira mvura nkurikiza ntacu navuze, nagiye nk'ugenda nkagaruka. Rero numva ndi mu Budagi, numva abantu banje nta telefone bifitiye, baba mama nzobabwira ngo iki, abagenzi banje bazi nk'ugenda garuka. Ariko ngo vyose bishobokera uwizeye. Yego. Nizeye Imana nakekeranye ko iyo ndwara ko izokira. Ko mu muryango wanje nta muntu yari bwagware iyo ndwara. Sinumva rero impamvu
yamfashijeho kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye utanga umwana wayo w'ikinege ngumwizera wese ntazapfe rubi ariko ngo azahabwe ubwiko budashira. Amen. Bana b'Imana dusange umusaraba. Narinjiye mu masengesho ndaterereza amasengesho mu muryango wanje bagenzi bose makanseri ari Danemark aje kundaba umva bumvise ko nagwaye iyo ndwara baraje kundaba tuvukana makanseri arashikira rero ukuntu baza bandaba babona ngo mengo ndapfuzopfenisha ko babuze bakanura amaso nise ko mufise ubwoba kuko iyo ndwara uyumva gutya ariko umuntu ayumvisa ubwoba amaze kundaba no numva asengera muri urubuga rwa Nibature niho natangiye kumva urubuga rwa Nibature mpuzamahanga yavyuka kare cyane agasohoka kwira navyo akagenda asengana umva abantu baririmba ndi mu kidicumba umva abantu banezerewe ariko nkisinzira gusa. Uku gusengera kwa Nibature nobabwira ko ahantu hari Imana. Amen. Murumva ko icyo gihe ntasengera muri Nibature nabyumvise uwo munsi mu kwezi k'umunani aje kundaba ngwaye natambishimo. Iyo treatment ya shimo yamaze amezi 6. Ego. Yarampinduye abana b'Imana yarampinduye cyane ku mubiri. Imishatsi yose iragenda, inzara zirirabura ariko sinagwaye ngo ngume mu bitanda nihe nk'abajya abantu baba baremba. Ivyo biragenda ariko ukabona imishatsi ugenda. Kandi rero narabyuka nkagenda nawe numva ntagira imishatsi hari ubwenge bwa none umuntu yambara perike nta numwe yabitora. Ego. Sinumva kuguma muhira mu nzu ya jenyine mu Budage mu nzu ya jenyine hajya anye muri Afrika twahiriwe n'umuntu aradodora n'umuntu aratelefona ahandi nta muntu adodora uri we wenyine. Numva rero sinumva ko noguma mu nzu jenyine naratinya kugira depression narumva narapfa nkagenda ku kazi neza navuga ngenda ku kazi haronka abo tuvugana. Ego. Haronka abantu abayifimiye tuganira abadokiteri dukorana abagwayi tugatera inkuru. Ego. Aho hose narafata chemotherapy aho hose mu byumva ko genda nta nishatsi ifise n'itara zaravuye mu naragenda tu kumva ndanezerewe narumva umunezero ntazi ukungana. Narumva umunezero ndibuka muri Bibiliya ngo naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ico ntinya kuko uri kumwe nanje. Numva ndi kumwe n'Uhoraho numva afite za nkomezi zo kwizera. Kwizera kwampaye inkomezi bana b'Imana. Habiro nataye nari mfise apeti umva ko naje no gutembera naguma niririmbira umva nari maze kumenya urubuga Nibature. Ego. Natangurana transerti matina bamama basenga bari abamama basenga Imana baheza kiri baramfashije barasenga muri cyo cyumba rero atarano transerti mat barasenga kumva Imana neza barayizanye Imana yanje cyane kumva umunezero kandi nanjye sinasenga aho narabumviriza gusa kavuga mama uw'Imana ivyo umuntu avutse nanjye n'ivyo nta kindi ndengeje kuko numva ndi muri muhemu numva basenga ibintu byanje numva basenga akimane bahezagire barazi gusenga kubera abo narize no gusenga ndazi n'ivyo mvuga ndabitondeka ku murongo kuko iyo basenga yo narafashwa mama yaje narafashwa kumva Yesu arashitse aho rero basenze mu gitondo saa 8 8h twatanga ikibazo matin 8h mingira nje muri shimo kagenda numva y'amajambo mu mutuga yose bagiye bavuga shitse rero
chemotherapy n'ibiserumu bagutera byinshi nkabiraba mu kwizera ko nari nzi ko nzokira yego ndafise apareye n'ubu ngendana yego ku kwizera kwanje rigaya bishatse narayibitse ndavuga n'Imana izoba icabona nzoba icabona cawe imbere shenge ibishatse ndayibika ndabika mu gasashe mu shakoshi ko nari nzi yuko nzokira kugira ngo nze mbwire abantu bose bo ku isi yose uwo duhura wese ndamwereka imishatsi yanje ntimurabe n'imishatsi yarushira apfaho kuko ndavuga nti nzokuburanira iyo nzoba hose nzobatemo amen nkabona nkibuka uhoraho ariko arakiza abantu yarakora ikintu yarakora ikintu ndibuka ko yafata muri bibiliya bavuga ko yafata utwondo ariko arakiza umwe yari afise yatagira amaso yafata utwondo agashira mu maso akabona gukira akabwira ugiye muntu ngo ufata icyo kira atwe yarakora ikintu rero hashitse hagiye bariko barazibagura bantera iyo chemotherapy nabona Yesu ari wari hejuru yanje amen nabona Yesu ari hejuru yanje nkabona aho muganga nkabona Yesu wanje ubona bambara n'ivyera nkahumiriza harige batora bakabura aho babishira bigaziba kavuga Yesu wese n'umutozi twatondo rero turi abantu byarashika hagira ubwoba ariko ukavuga nti Imana ubwoba buje gute nkumva ijwi rimbwira riti ega ku musaraba nanje barankubise ibisumari ega nanje narababaye narumva ijwi ry'Imana Yesu ni mwiza abana b'Imana mubwire ukwizera Yesu ni mwiza yego shimo itarahera mu kwizera kwanje shimo itarahera narasabye ngo bangirire controle baragira controle ya kanseri barayibura baramubwira ati ariko rero uzorindira tuyimare ayo mezi yose twakubwiye turati muzoyiheza hariho ukuntu rero iyo bashira ikintu cyitwa marker iyo marker bayishiraho kugira ngo nibakopera baze bamenye ya kanseri ahantu yari iri nicyo ca marker bagushirako yego urumva nabona ni nka kwa kundi bazana umudame yasambanye imbere ya Yesu bariko baramurega bamubwira ngo namuhane bazana amabuye uravyibuka muri bibiliya bose n'amabuye guyo bamutera imbere ya Yesu agwa ku maguru yiwe hama Yesu arabitegereza arabarabwira bajya abantu ati utarakora icaha namutera amabuye bose rero urazi ko ntibamuteye amabuye yego amabuye bose baciye bashira hasi baca barigendera Yesu yunamuye amaso araraba abona abantu bose bagiye amabuye ari hasi aca kubwira wa mudame ati udusubire raba ba bantu bawe iyo bagiye yego noneho baca baragenda araraba wa mudame nawe araraba abona amabuye ari hasi rero iyo ngwara yanje isa nk'ibyo haba abantu bagira nicyo wa mugore bamutisha amabuye yego n'aba dogiteri rero bararavye ya kanseri barayibura yego bararaba barayibura umwe ahamagara uwundi undi ahamagara uwundi barabura babona gusa ariko ya contour ya marker iyo marker umva ari kugira ikisi none y'amabuye wumva hari icyo ari kubwira wa mudame ari hasi nagize ukwizera nagize ukwizera amen Mana yanje we abaganga barabura icyo bavuga iki kintu tubona ni contour gusa Imana ihabwa icubahiro amen Yesu yarangije abana b'Imana Yesu yarangije amen utanga ubuhamya umunsi
kuvugana namwe nkaba n'Imana kuvugana namwe heruka kuvugana namwe itariki 12 z'ukwa kane hari haciye ukwezi bangiza operasiyo yagize itariki 12 z'ukwa gatatu rero gushinga intahe uwo munsi muri iki gihe nakize muri iki gihe nasubiye ku kazi muri Kongo yego mureke uhoraho wanje Imana yanje mvuga iyo yampijije ndayishimiye amen Yesu warakoze yego erega abana b'Imana n'amasezerano erega n'amasezerano ni nka kontra n'amasezerano agire n'Imana ni wankiza Yesu wanje ni wankiza nzovuga ubuhamya amen nzokuririmbira nzogushingira intahe ku isi yose erega iyo usezeranye ntubikore ijambo ry'Imana rivuga yuko wagipfa narabyemeye ko nzobivuga nzobikora ubu rero nta banga rihari nta banga rihari Yesu n'umukiza nta banga rihari uhoraho arakiza amen kuko nasezeranye Imana nti niwankiza nzogushingira intahe hose yego dushobozwa byose na Yesu aduha inkomezi amen Imana ihabwa icubahiro amen iyo nibutse igihe nasenga muri nibaturiye itariki 12 z'ukwa kane naye naramaze kubwira Imana ko nzoshinga intahe ariko nkabura aho ntangurira erega gushinga intahe ntibyoroshe ko ufise ibintu byinshi ukabura aho utangurira ukabura ibyo uvuga ukabura ariko nari nasenze mw'ijoro navuga Imana y'ama connection muri Kongo ndakwinginze y'ama connection nzi nginameze ndakwinginze Mana isi n'ijuru umunsi ume kukuvuga Mana ume kukuvuga umunsi nze gushinga intahe umunsi nze kubwira abamama barwaye kanseri ko Yesu akiza amen narakiza amen abo tumaze guhura nta kindi mvuga Yesu wanje amen nibyo kuvuga ko Yesu akiza yego narakiriye agakiza yego nta banga nk'uko nababwiye Yesu yarakijije rero bana b'Imana mubwire ukwizera urwaye wese ufise iyo ndwara wese Yesu arakiza n'izindi ndwara zose Yesu arakiza Imana yankijije Imana yankijije ikankiza kanseri Imana yankijije ni y'Imana nyene irakiza n'uno munsi irakiza n'ubu izogukiza mubwire ukwizera ndashima Imana ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha ndihana ndize ndarangiza ibyo ndirimba n'ibyo mvuga shima umukizi misi yose bana b'Imana ndabakunda uru rubuga naruronkeyemwo amahoro urubuga naruronkeye inkomezi urubuga rurimo Imana urubuga rurimo Imana bamama baturaze ry'imata mumenye ko ndabumviriza iyo musenga tuba turi kumwe yego intahe yanje rero kabigaruka ngaha Imana ibahezagire ndashima wampaye ushinga intahe kuko abamarayika bo mw'ijuru uwo munsi bavyanditse ko nabivuze ko nanje ndandika Bibiliya ndafise hano ndandika umunsi nabivuze ndandika kuko n'amasezerano uwo munsi rero ndanezerewe ko nashikaye isezerano Imana ibahezagire mwakoze ndagushimiye Mwana Yesu kuri umwami w'amahoro ndagushimiye isoko ndagushimiye nyaguhora ku ngoma ndaciye bugufi ndataritse ibiganza mwami ndapfukamishije yo mu mpemu ndakubwiye ngo warakoze
ndakubwira ngo Warakoze mwami ndakubwira ngo warakoze Warakoze Mana. ushima ntiyoreka ushima ntiyosiba ushima ntiyohema mwami Mana ibiganza byanje biraguterekeye umutima wanje urakubashe mwami warakoze warakoze kudukiriza umuvukanyi mwami warakoze kutwiyereka mwami warakoze kugurura ijuru warakoze kutunyegeza gusura kuduhoza amarira warakoze mwami warakoze mwami kuzitirira umuryango wanje warakoze guhumuriza imitima yacu warakoze mwami kudukiriza umuvukanyi warakoze mwami warakoze satani yari yabyutse ariko urahagarara mwami twaragukoze ku ntoki zacu mwami warakoze Kristo warakoze ijambo ryawe ryagumye ritubundikiriye ijambo ryawe ngo ni jewe si w'imfubyi ijambo ryaratubundikire ryaradukurikiye ryaratureze ryaraduhetse gushika nawe tuzomera imvi gushika ibihe byose mwami warakoze icoro kibicawe mwami turagushimiye ubyumve ngo turagushimiye imitima yacu ikibutse ishimwe imbere yawe mwami turagushimiye n'ukuri ndagushimiye ndazi umutima wanje ukuntu wari ubabaye wari uremerewe ndazi umutima wanje ukuntu satani yari yawuteje ubwoba ndazi umutima wanje ariko mwami Yesu waraturemeresheje ijambo ryawe uvuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe warakoze mwami warakoze mwami Mana kuturinda amarira warakoze kuzibira icoro ca murumuna wacu mwami icoro kibicawe uri umwami agira neza uri umwami yumva uri umwami yishura uri umwami avuga haleluya tukwizera tutakubona mwami Mana tugakorakora ibyo dusenze tukabibona icoro kibicawe mwami wanje izina ryawe rishirwe hejuru mwami warakoze guterura Claire warakoze kumukiza indwara warakoze kumugarukana ku gakiza warakoze gusura kumuha ubugingo budashira mwami Mana warakoze indwara yari gushobora kwikira akabandanya mwami Mana mu nzira ziwe ariko ntiwabyemeye mwami warazinda gukiza indwara kandi umutima ndawurekipera none yagarutse kuri wowe Kristo icyo nicyo gikuru numva no gushima icyo cyose ugaruka ibicaro data mu izina rya Yesu Kristo amen.